uri mukuru wa Kirikou mbega Kirikou we ntaco igeze agufasha canke Kirikou abifatira aho nyene kuri mukuru wiwe agaca kugaya Jesse mbesha mu buzima n'Imana igomba impana umba Kirikou yabahaye 10,000 mutima yaraha amafaranga 10,000 kandi umutima aragize umutima mwiza mutima we twaragani arabona impano yiwanje reka mete n'abantu benshi banyumviriza na jewe mfuta kawaii mfuta none turaba jewe ni jewe uriya nuriya ijubu nasijubu ndahuma n'ubwisira bukaka ashike amatesa umwana kega nabona bakiye kuva kera n'umushamba yironderera nakuretse kumagimanise kibiganza ngira kwista ngaraga kintu mnyura kwege none kako gacha shakiza jewe cenda kunda abantu iki mutima yabo ntacu sikime gusa umuntu mukunde ukimana duhaye impwemu si imana kubera abise bifuza ko babara abise muzokwama mwiruka we ntubona mwarimu hariya agoma yiruka n'abana y'abantu n'abantu basi n'abantu nabisi baharire Yesu wenyene hari unasumye grafrere nukuri cavuga ati kumba abantu sibeza candica Chena soma hantu kuri Bibiliya ntaco yatiranye tutari kumbe cyasoma ati niyo babanka mumenye uwatanguye kwankwa ni Yesu rega frere ugamba sugu wacu nugu Imana raba je namba mupira wa raba soma nga urukundo guno musumo bazicongeretse none wewe buto bwiwanje uratsi ntangira goye abantu mwumva umuntu munyumve no kura gahinda kiwanje intango yiwanje iragoye sana handi mufise iyo nguho umwanya aho nkina warabona agatari heza twarirutse nibirenge birashuha komba mwishe nari totomoya komba mayishe nari totomoya ashikede saboye umwana kiyaga nabona bakiyakiye kuva kera inuma yo mushamba yirondera nakurotse kumanga imanitse gibiganza soza kicwa soza kuwaza urumva garafire kugire nkubite canke hayinde muri ne Yes guys bakunzi ba Burundi Kingdom TV ndabaramukije ngira ndabamwiriwe bivanye naho muherereye hose ikiganiro Burundi Talent Show hama kuri micro yo OS Silver mwe musanzwe menyereye muri sport ariko no musi yagendeye Burundi Talent Show twagendeye umusore musanzwe menyereye kuri social media bita Makenze Madesa mumbabare na nihenze gato Madesa twamugendeye twumvise byinshi bivuga bitari vyiza bavuga yuko yoba yivye telefone abandi bakavuga ngo ari mukangaratete twamugendeye tubabwire neza canke mwumve neza ivyo yivugira ko abarundi bavuga ngo inkuru mbarirano irutwa niyo wiyumviye reka muyumvire ivyo avuga kuvyo bamwagiriza nimba bamubeshera canke bavuga ukuri Madesa mbega ivyo twumva bavuga nivyo canke sivyo sivyo gute wobwira abakunzi ba Burundi Kingdom TV ukuntu ivyo bintu atari ivyo ko twumva isi yose imaze kumenya ko wivye telefone aba mu buzima umuntu arakwanga atakintu mupfa akakwanka atakintu mupfa bibaho Yes uravuze ngo umuntu akwanga atakintu mupfa mbega umuntu yokwanga atatongo mupfa atarubiye musangiye ivyo byo bigenda gute atakintu kibuwa mukoreye abantu ko bameze na Yesu ntibamukunze raba Yesu agize ngakwisi baramukunze aca sha papa amatwa dusumira twumva ngo Yesu yagiye gutwara ubwami butari bwiwe oyaye niwe yatureye isi ni wawe none wewe ago mugomere nka cishambanira cisharamba na mete ano byacisho numushemuri ne ico munzanira cisho numushira murine aca sha papa hama Yesu wewe uvuze ngo Yesu baramwanse ariko Yesu bivanye n'ivyo ari karigisha nawe uri umurongoze wumvise umuntu agomba gutwara ubutware usanga nawe kamaze kugucamo ariko reka ivyo tuvyihoze tuje mu buzima bwawe busanzwe usanzwe ndakumenyereye umesura impuzu z'abandi ugakora ibindi bintu mbega iyo nkuru yo kuvuga ngo wivye telefone yoba yavuye he kugira ngo babace kubesha ko wivye telefone je nta telefone yiba umuntu ukobera cy'abantu benshi baranzi kandi bararanyitsera imwe gusa bakene kucafuriza izina kubona Madesa babaye apfuko batwenga mugo ntaco yaturemye tutari ndabanyarukire ndabakore kwere acha sha nine Yes Madesa hama ijambo ry'Imana ravuga ngo uzubabarire wakugiriye nabi mbega wewe upanga gute kubabarira uwo muntu we barakubesheye jewe cenda kunda abantu iki mutima yabo ntacu sikime gusa umuntu mukunde ukimana duhaye impwemu si imana
kubera abisi bifuza ko babara abisi muzokwama mwiruka we ntubona mwarimu hariya aguma yiruka n'abana n'abantu basi n'abantu n'abisi baharire Yesu wenyene hari unasomye grafrere nukuri cavuga ati kumba abantu sibeza candica cenasoma ahantu kuri Bibiliya ntaco yatiranye tutari kumbe cyasoma ati niyo babanka mumenye uwatanguye kwankwa ni Yesu rega frere ugamba sugu wacu nugwa Imana raba je namba mupira wa raba soma nga urukundo guno musumu bazicongeretse none wewe yes ndabibona ni love day hama madesa tuve muri ivyo vya Yesu kuko ndibazanye twaje mu vya Yesu twaje mu buzima busanzwe bw'iwawe uko usanzwe ubayeho ukubayeho mu kibano mbega abantu bakubona gute iyo babonye madesa ari umuntu yifitiye kwafe itandukanye ni abandi basanzwe bamenyereye abantu babifata gute babibona gute ijambo riragoye sana kimwe gusa noha imvana mu bafanzi kimwe gusa mu buzima basi ni kwitonda ugakora akazi kawe ukareka n'abisi rega abisi bobo nigace munavuga bashaka yuko babara kimwe gusa umaze kwimenya ukitahura umva usitegemeye mutu tegemeye Mungu uko n'abavyeyi bazodusiga canke nako tubasige tuzobaho gute none umva wowe menya nga kuri Yesu uri wenyene umva umuvyazo gusiga cyangwa umusize none uzocubaho gute reka shakara frere cece Paul umugenzi wanje ntaraki ubuhonyene mutima waramuna mutima nibazomujye kopi ndakambura babuseye mutima uramutse wewe mutima uramutse ego mutima ndamuzi umutse gute mutima ndamuzi kari umuntu w'umunyamahoro umuntu dusanzwe twemera asanzwe ari hejuru ku bintu vya comedy mbega bivuye kugira ngo ushiremwe mutima mu nkuru yawe ubuzima bwawe vyagenze gute jewe mutima yaranyumviye ko abandi nukuri bantu mu nyumva murabagahinda kiwanje cyukuntu vyagenze buto bw'iwanje uratsintangira goye abantu mwumva umuntu mu nyumve no kura gahinda kiwanje intango yiwanje iragoye sana handi mufise iyo nguho umwanya aho nkina warabona agatari heza twarirutse nibirenge birashuha komba mwishe nari totomoya komba mayishe nari totomoya ashikede saboye umwana kiyaga nabona bakiyakiye kuva kera inuma yo mushamba yirondera nakorotse kumanga imanitse gibiganza soza kicwa soza kuwaza urumva garafire kugire nk'ubute canke hayinde muri ne nabana banyemera mbona nabadada banyemera oya singona uvuga imista kimusa uzonkunda azongomwa lo sasa nevutse mutima kwa chembana nezire we mete zisayiri manzu kamera isayiri yikamere ngo manzu mucishize ko gato kamera style yambaye murabona ko yambaye aberewe sana madesa mwe musanzwe mwemera turabona waberewe cyane mbega madesa atakabanga kari mu wambare amafaranga ngana gute cyo amafaranga nambarira sinkine kuyavuga n'abantu banyumve kimwe gusa uri umuntu ufise ubwenge urabona une grafere ntubona style nambaye isi yabose soma nga uradicongereza love day urukundo guno munsi nta bindi umva urukundo guno munsi umva jefisi urukundo guno munsi uko abantu barahinduka ibiri mu mitima yabo nta byonzi nukuri bambabarire meta abantu nibabi hama madesa hari ikintu wavuze utarantahuza neza wavuze ngo mutima y'ibintu yagufashije mbega ivyo yagufashije woshima kubitubwira canke nakabanga kiwawe utubikiye uzotubwira undi munsi mutima kimwe gusa ndamukundiye beshi baranyumvise n'abakiriko tena kiri kurabona turavugana mugo nta mwanya umva ni ya sexy bashaka mutima n'umugenza umva nakine kubaho undi mwana ababaye umva hari abantu baronka amafaranga amede bahagoma kuyijyana burya mu buzima wiganye ikintu nta umva umuntu azovuga ico yakubonyeko cena afise abafanzi beshi mede mugo barambona nataco afise nabereka umutima mwiza mugabanya naco barose bame bagasore bande barafashe nini bakiriko une kiriko kavuga kabara abantu bankunda kuko batampaye umwanya mugo mutima guma nkora amateka urazinguma mutima guma nkorera mbega n'abatara kabanga iyo ngoma widutishiriza ko live gatoyi kawaida tubwire gato abantu baratubona hibi n'abafanzi ba Kingdom TV kawaida jewe ni jewe
uriya nuriya ivyo munasi vyubona ndahuma n'ubwisira bukaka ashike amatesa umwana kiyaga nabona bakiyaga kuva kera numa mwishamba yironderera nakurotse kumanga imanise gibiganza ngira kwisangara gahido munyurura kwega none gakwega aca shakensa usoza gishwa usa kuwatsa natese ndahuma niryohera ndabanyarukire nkoroke nane bihodi cyabone jewe bagezaho turumva ko ukomeye uwo muziki uzobushushe umuziki uzoburyosha ibintu bimeze neza hama madesa ko nari nsanzwe numva bavuga ngo uri mukuru wa Kirikou mbega Kirikou we ntaco yigeze agufasha canke Kirikou abifatira aho nyene kuri mukuru wiwe agaca kugaya Jesse mbesha mu buzima n'Imana igomba icimana umba Kirikou yabahaye ibihumbi 10 mutima yaraha amafaranga 10 kandi umutima aragitse umutima mwiza mutima we twaragani arabona impano yiwanje reka mete n'abantu benshi banyumviriza oya ndabona urumwe hama madesa ngomba kuberiza kandi kabazo mbega nk'ubu Imana iguhaye amahigo ugahura n'uwitwa Mugani Desire Big Fizo wo bigenza gute nikigiye kintu wo musaba canke wo mubwira yoshobora kugushikana ko muri kazoza kuko ndumva urafise kazoza mu muziki urashoboye madesa shewe ikimose kintu mufasha yofasha inzara akamanza akafa yo gufasha inzara akafasha ahantu canke yo gukiza inzara yo nkiza inzara akafasha ahantu nibera akangaburira hama umva imuse umuntu n'uyundi ukomete abaswahili n'abamezirima ntidukundana abaswahili n'abamezirima ni mukundana abaswahili baraponda ngore ngo ni kafiri umumezirima nawe umurundi nawe umumezirima nawe ngore umurundi nawe ngore n'umuswahili ivyo niki amahera niki kuba nawe ni faka kuba nawe ni ponda ipange gira kagwinda bakubitisha umwibi n'abafanza awure n'abapika spiri skate support umwana kena yemikacha nafise umugensta wanje manje zokora n'abantu ibintu vyinshi byarafise abantu nigije beshi sana amahera niki namba takabanga karimwo abantu wigishije bo batubwira hariho yemikacha hakaba n'abandi bapeta abadasire biwanje uko cifye murase vy'abandi babona kuri dance uragurukura kubita ibintu bigakara kawaida ntayibona na jewe mfuta kawaida mfuta none turaba jewe ni jewe uriya nuriya ivyo munasi vyubona ndahuma n'ubwisira bukaka ashike amatesa umwana kiyaga nabona bakiyaga kuva kera n'umushamba yironderera nakurotse kumanga imanise gibiganza ngira kwisangara gahido munyurura kwega none gakwega aca shakensa jewe ni jewe yes bakunze ba Kingdom TV nkuko mumubona ni madesa ariko araba ibintu arabice bigacika nkuko musanzwe mubizi muri social media yaramaze kwifatira urubuga nkoranyambaga go ngaha mu Burundi mu bintu bijyana industry y'umuziki madesa mbega wiyumva gute hamwe mu myaka iri imbere wo busanzwe uvugwa nkuko dusanzwe twumva Satbi ikintu nkeneye nuko twokundana ukobera nigaje munakubwiye abaswe n'abameze dukundana wo kuyumva gute usanze muri kazoza uvugwa usanzwe uri kuraduga uri mu ba upcoming none niki kintu uri kurabona wotora ko ikibazo kiri muri industry y'umuziki w'u Burundi ni gukora uko ndakubajije ikibazo wotora muri industry y'umuziki w'u Burundi gituma basani benshi baguma hasi mbega bitegwa n'abakuru babo canke nibo ubwabo batabasha gukora oya ivyo munasi y'abandi babona rega umuntu wese afise amateka yiwe wewe ukora haba Imana izohezagira uko twese dupfuye rumwe dushaka kurya yes hama nk'ubu uravye Natasha ukaraba Satbi ukaraba Big Fizo ukaraba n'abandi basari nka ba Kirikou ba Double J nike kintu bababwira kugira ngo nabo bashobore gukora bateze imbere abandi basari bakiri hasi nkuko twumva mutima ariko akora kugira ngo akuzamure kandi mutima tuza asanzwe ari umukomedi atari umunyamuziki mbega abo bandi nakaye kajambo batekera kugira ngo nabo bajane nibihe ni kugira gwa rukundo umuntu kamutara base ko ari nk'umuntu akuririye kubera inusi si iwacu irafise mweneyo yes bastari musanzwe mugeze kure mumaze kugira ko mufashe murumva ko madesa babwiye ngo mugira ugeze mugira urukundo kuko urukundo rwonyene ngo ruzodushikana ku ntsinzi hama madesa ndakuravye ndabona hari akantu wambaye mwizosi mbega ko kantu nakigistare canke ubari umuti ibi byose n'abafanzi babingura cyo nta kintu fise nafise mu boss wanje umva yanguriye basi yangumwe ari Canada avuga ati toduhuzu nta kindi yafashije mugo je nakeneye
umva Jeff sinzari mu magufa mete mumfashe nimba ari umuntu afise urukundo nk'abafitse abasitari bamaze gutera imbere. Mama ubwo bushuhe kabuvura gute canke biri muri vya bindi uvuga ngo ivyo ubona si vy'abandi babona bitugire neza. Umuganga yabimpariye. Madesa turi ku musozo wa kino kiganiro nakahe kajambo canke akaganuke woshobora gutekerera abakunzi ba Brun Kingdom TV basenzwe beko baragukurikirana kuri platform ya Brun Kingdom TV nike kintu babwira kunkwirikirana n'ikimiri gusenga ekana basengere mana udufashe dukundane kuki Yesu nawe Yesu warigire mu ijuru aja sha Yesu aja sha. Mama Desa nta kuntu batumira gukora subscribe kugira ngo babashe kubona neza ibiganiro vyawe utanga kuri Brun Kingdom TV bakore subscribe babwire bakore subscribe basi bakore subscribe apply dadade supplementize yes nkuko bacishara nirameze cishara sana kandi cisho wewe uri kuranda abandabitsi kuko hamwukira ubwo shugate murine yes Madesa piga bogisi ayo madishon cisho nawe nagucirimo cishara atinya wewe arantinya bugurina namba Madesa reka turi ku musozo wa kino kiganiro Madesa nagomba ubashe gusezera abakunzi ba Brun Kingdom TV basanzwe bakubasezera mugo cisho urati kici kituma bana ndamurenze cisho wewe yagomvye umva ntiyerekana yagomvye kwinjira indani mu rupangu ndani umva wewe ntagombe ibintu umva ivyo muri by'abandi babona mete uno mwanya ndiko abo bandi basitenda ndawubahaye bawoshobora. Madesa reka ngusabe ugiri ijambo rya nyuma utekere abakozi ba Brun Kingdom TV n'ikintu bo kwitega ko muri kazoza ugiye gusohora mu mwanya kuko ndumva yuko umengo urashusha muri no miss Chenda shushe n'ubuntu bw'Imana siko nari mwiza kuruta abandi bose mu Imana narampaye umwanya reka abantu ni babe niba amarero akajambo kanyuma usezera abakunzi ba Brun Kingdom TV basanzwe ko baragukurikirana. Ndabakunda cyane kandi je sinanka umuntu ko sije namuremye ntutso kwa nk'umuntu ko wamubonye ngaha kwisi wera abo buzima bwiwawe bukunane utse kuryama nta kindi acha shamu ngo wanguwe. Yes bakunzi ba Brun Kingdom TV twaye twagendeye Madesa ko tumubaza byinshi mu buzima bwiwe ni byinshi yifuza gushika ko muri kazoza yatubwiye byinshi yatubwiye ivyo yahuye navyo ivyo yaciyemo mu buzima bwiwe nivyo yifuza gushika ko muri kazoza yavuze abasare benshi yuko bakwiye kugira urukundo kugira ngo abandi baririmbye bari hasi babashe kuduga reka naje nshobore kubasaba abakunzi ba Brun Kingdom TV mukomeze gumiza amatwi kuri OSIVA amaso kuri Brun Kingdom TV hama mukomeze kora share subscribe like and comment kugira ngo ibintu bibashe kuba ubukire kandi ndabasabira no kumana uhoraho akomeze kubaraba icoroshe ndabakunda mukomeze gukomera ciao.